ni kimwe navuga mu kiganiro cya mbere bafise imitwe ingahe bafise amaso angahe bafise imitima ingahe turi bamwe icyo baturushije kutwereka yuko ivyo waba ari byo vyiza ko ari bo ncabwenge twege turi bijuju mugabe ikikwereka size umuzungu mbere bakubwirane kiwe niba tuzanira ikintu gishasha utariga utarabona naje ntarabona ni wantanga kukimenya ndemera ko ndusha ubwenge twarashwaye rero umuzungu birakomera aramara amahera ndayanga arabafite kubera iki wase kuyakira abwira nawe niho hamahera ko mubona ko abanyafrika tuzara buko basaba gusa kuja gucreatinga compte muri Nerebe hakiri kare nunda zoza yaratevye kuza kare ari kuza kare nuko uronka abantu beshi n'ingoga imashini shira musi yawe ugatangura kwinjiza amafaranga hakiri kare ariko no kuza watevye nta ngorane mugabo uzo waratevye kwinjiza amafaranga urabona nk'ubu nari nahaye uburundi amezi 3 ko mba nahejeje ko abarundi bose bamaze guherera muri system kugira ngo cenja mu bindi bihugu navyo mugumaza amezi 5 rero ngo have nahura ibindi bihugu biriko birabinsaba bivuze ko abarundi bariko rasamara ikibazo tugakemura ni kibazo cy'ubukene n'ubushomeri sino mu gihugu cyacu Burundi ibihugu maze gucamo vya Afrika dusangiye ikibazo antukanashobora kubura hagati ya 500 na 1 million y'amashiringi ama hari indi soko narose ry'ibijya biduga binini kimwe wasa kigugwa mu ma $80,000 ça $200,000 $300,000 aho ngasohoye nk'umuduga umwe nabanze ko fise ni hagati ya $3,000 na $5,000 umurundi umurundi akemvestisa 10,000 gusa 10 by'amarundi dufasha avuga ati twitege ko hazoboneka umuriyoni wonyene kuko nari nabikoze par demande ku bari baminsavye kugira abantu nk'abashira bavuga ati natwe ntidufise umwanya wo kudandaza mugabo turipfuza natwe kubona amafaranga yacu atagumye yicaye ariko arakora kandi ariko aragira ikimazi abandi cyane bashiriramwe rero aho kabuso n'ubu karimo sinagahagaritse hanyuma urumva ku bantu miliyoni ko bavuga ati umuriyoni ushaka gushiramwe amafaranga 10,000 tuza dukwije Burundi bwose izo si 10 miliyari ko uko agiye araboneka habonetse miliyoni zingahe twugurura depoirie tuca twegeranya yandi yo gushiramwo ibidandazo twabonye yuko vraiment mu kanya gatoyi tuzatwakwiye Burundi bwose ikintu cyambere amandiko navuga wuguruye konte ico kirakwiye nturu wa mbere ariko nturi no mu bakure kuko hari abandi bakwitangiye imbere yuko wewe tumenyana iki kinyamakuru cya Agaciro Media urabona ni duke mugabo turaza we wuguruye konte gusa biba bikwiye iyo ni intambuko ya mbere ku bantu tudakeneye kubashiramo amafaranga dukeneye abantu bagomba gushiramo amafaranga n'abantu bonyene batahura igikorwa turimo cyo kwegereza ibidandazwa abanyagihugu baronka basumira abonyene bo tugomba ko bashiramo amafaranga bonyene vraiment. Okay, yes. Ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Ibyo ndabifurije nabyo nifurije ndakwita engineer, ndakwita inkuru nziza. Eka ni inkuru nziza Felicien. Felicien we. Ego. Tugwikaze cyane. Murakoze cyane. Nkunze kubona abantu bakoze ibintu by'ubuhinga bikomeye. Babita ba engineer. Ariko hari n'ubera byize ntabikoresha no nyine kitwa engineer by'ukuri tuza gusanga ari inde engineer n'umuntu ariko arakora ibintu bifadika uwavyize ntaba ariko arabishira mu ngiro yaravyitirira uravye nk'abantu bakoze muri kahise ibintu bikomakomeye nta mashure y'ubu engineer bafise ariko none ico gengira baca bitwa abaki aba innovateur cyangwa inventer cyo gituma kera baburu ko babita bakabita basava cyaka abantu babashakashatsi. Okay, ego voilà. Felicien nkuru nziza rero benshi mwarakunze ikiganiro ciwe no munsi turamugarukanye ishure ibibazo by'abandi benshi cyane birenze biya twe tubaza tubabonye ikiganiro mwakoze muri ko munazigurira ku buhinga bwa marketing shasha iri ku rwego international mugabo yakozwe no mu Burundi nabonye nini cyatangaje abantu yuko babaho mu Burundi yorongora ikintu kiri international
kandi ari nawe yacikoreye n'umunsi turabagarukanye mu duha umuco birakunda ego ku rundi ruhande hajya warabaye hanze ndakeka mu bigo bitandukanye bitari Burundi gusa ego ndagenda nkagaruka je ndakunda igihugu cy'u Burundi ndagenda nkagaruka ngenda ari kinjanye hama nkayizagaruka je sintinya gusohora amafaranga iyo hari ikintu ndiko ndarondera kuva mu mwaka nakubwiye ko kuva mu mwaka 2017 no natangura kugira ubushakashatsi recherche ziki kintu ndiko ndagomba yuko dukoresha irya nino mu bihugu bitandukanye. Uvuze 2017 uvuga uyu n'umwaka ugira ndwi ndiko ndacukumbura ndondera kugira nishuri ibibazo bibiri gusa ni gute umuntu yo kwinjiza amafaranga naho yo batagira umutahe kuko harwarwa gushi gwaza arunga ati turafite yo dukora mugabo nta mitahe tugira abana nabo kavuga ati abadandaza ugasanga bashize udufaranga hamwe mugabo mu minsi mike bakabahomvye kibazo gira kabiri ni gute umudandaza w'u Burundi na Afrika yudandaza yunguka ivyo nivyo bibazo bibiri nariko ndonderera inyishu iyo myaka ndwi yose imyaka ndwi yose ariko rondera inyishu ico kibazo cyonyine nako ivyo bibazo bibiri kandi waratsinze yarabonetse asigaye ko tuyibamwo reka ni Yesu yabivuze ngo uwurondera wese araronka mugabo nta zahabu iba imusozi iba mu kuzimu urimba hari gihe n'abazimba nibo babizi hari n'abahasi gato harabapfa rero bariko baracukumbura barondera kuko ni kurya kuntu umuntu ko yimba zahabu n'umusozi ushaka kumugwako bakamukurayo yapfunagurisha yapfuye no mu bushakashatsi naho nyeko bimeze uhura n'intambamye nyinshi harabahurira no gupfungwa habahurirwa no gukubitwa habahurirwa n'intambara zo kukutyoza yuko uhabura umusazi ivyo vyose nibikwereka yuko atazahabu iyi musozi ariko burya uko ikintu kiva kure niko ni nako kigira agaciro cyane gose hagiye inzabo tuzibona kandi urakibungabunga hejuru nta gaciro bibise agaciro bifise okay mwaradukorere system yitwa Neleb yego yo muri marketing yego ku muntu no munsi yoba kuri iki kiganiro bwa mbere yego icambere atacumvise kandi turagisiga nga muri commentaire ushakariza kucumbiriza yego Neleb atawure ko ari iki Neleb naravuze yuko n'ururimi rw'ikidagi impfunyo y'ijambo y'ikidagi bivanye naho turandikisha tugasanga amazina ya ubwa mbere amazina yarabaye menshi ni Neues Leben bisigura Neues ni new canke nouveau mu kirundi cyacu bushasha Leben life canke la vie canke ubuzima nuvuga Neleb n'imfunyapfunyo ya Neues Leben bisigura ubuzima bushasha new life wow Neleb kumbe iryo sigura ryabo none gikoresha no mu ndamukanyisha ngeye okay murayikoze mwari muyikoze kugira ngo ikora iki ifashe iki kimura iki ikibazo twakemura ni kibazo cy'ubukene n'ubushomeri sino mu gihugu cyacu Burundi ibihugu maze gucamo vya Afrika dusangiye ikibazo Afrika turagomba kuronka umuti wibazo bituzengereje umwe wese akazana icashoboye simvuze ko ari je ndumu expert wo guhinyanyura ubuzima bw'abanyafrika bose ariko ico mfise nico guterera n'uyunda akazana ikindi agashirako ubundi akazana ubundi akapfumbura ikindi akazana uco usanga bwabuzima twamumeterije kuko Neleb ntishobora gushika kuri ryahangiro ari yonyene irakeneye abadandaza irakeneye amabanki irakeneye amashuri hamwe mpuzamakungu aterera mu ibikorwa muri secteri mu gisatiki yikini gatera mu gisatiki cyo usanga vyose vyakunze tugaha nini Neleb ni kugira ngo dushobore kuzana akashya cyangwa kabirya ku vyari bisanzwe bihari mugabo bukaba akaryo keza kuko umuntu wese ashobora gutangura ubuzima naho yoba atana amafaranga na make yafise n'abanyeshure babura uko babigenza nibashira mu konti ico kirakwiye uko ejo haza kuvuga ko umuntu wese donc afise telefone naho budafise telefone rondera ugufasha ara nk'ubu nka limikashi tuvuganye cyangwa nka za limite tukavugana cyangwa nka onatel tukavugana bakatwemerera bakaduha urya murongo wo ku telefone gatoye
umuntu wese nuriya munyokuru hariya ruguru atafise telefone niniya bica bikunda yuko aca akora operation zo muri nerebe vyoroshe nukuri kwa Mungu ego kandi urazi ko nazari mikashi zigitangura abantu ntibazumva muri uyu munsi nizo bakoresha utumvikana n'ubyo atayikoresha ikintu cyose kigira intango kandi ikintu cyose kigitangura usanga bitoroshe kugitahura nico gituma ari kugenda intambuko kuyindi ntuforsa ngo ukoresha inguvu ugenda urabumvisha buke buke bakagenda barabitahura mugabo gatoya Felicien ibihugu vya Afrika byafise incabwenge ariko zitaba muri Afrika yego kuko kesho uciye ubwenge umenga ubumenyi bwiwi wabo ntibwokora buraje gukora kundi mugabane runaka yego kubgawe izi systeme sinziye ko nyene no gafatanya ni nuko iyo hagize umuhinga akora ikintu ngaha bene wacu b'abarundi bakunda kutacizera muge kivuye kundi mugabane kirizego yego mu mwanya muto mumaze mu bitanguye yego muramaze guhura niyo challenge ivyo nibibazo tugomba guhangana navyo kuko ivyatumye ibihugu vyacu vya Afrika bidatera imbere nuko umukoroni yaraje atukuramwo ivyacu atwereka ko ivyiwe ari vyo bizima nico bita neo colonization nubukoroni bushasha bw'umutwe ni kimwe navuga mu kiganiro ca mbere bafise imitwe ngahe bafise amasa ngahe bafise imitima ngahe turi bamwe ico baturushije kutwereka yuko ivyi waba ari vyo vyiza ko ari bo ncabwenge twege turi bijuju mugabe ikikwereka size umuzungu mbere bakubwirane ciwe niba tuzanira ikintu gishasha utariga utarabona naje ntarabona ni wantanga kukimenya ndemera ko ndusha ubwenge twarashwaye rero umuzungu birakomera aramara amahera ndayanga arabazwe kubera iki wase kuyakira abwira nawe niho hamahera ko mubona ko abanyafrika tuzira buko basaba gusa rero ivyo n'ivyumviro bibi tugomba gufuta ayo mahera donc yaragoye kubera iki yarayampaye ngo nagashimwa mpaye kuvyo nabukoreye ndayanka mugabo kubera nayanse kubera yabanje kunyereka yuko twebwe abanyafrika umenga ntaco tumaze cyo nabwirana amafaranga yagumye ciwe wasanze nitunze nubu nditunze si wowe untunze kandi zobandanya nitunga twarashwanya kugeza hanyereka nabo ibibazo nabo bafise ndavuga ni sawa ni très bien ntumviriza natwe mwege mwese abaso y'abazugu yose arabatwege Afrika mwege bwanyu Afrika itahari ntimwobaho twege muga twobaho naho uburaya butuba buhari twe twubaho muga mwe ntimwobaho oui twe twubaho dufise isindi mbwa nziza twobaho nabi kubera ubuzima tumaze gushikamo gusa muga je ndazi twikarumye twese nka Afrika tugapfunga ipepo je ndazi ko abazungu baza guturondera ati bimfashanyo yanyu turayiretse tizifashanyo zanyu zose turazihevye ni mugumye ibisigaye reka twibeko je ndazi ko atamwaka wohera abazungu bataje guturondera OK je suis sûr muradukoreye donc iyi nerebe rero mwavuze yuko izokorana muzokorana n'abadandaza mukorane n'abandi bagira iyo marketing donc nkuko tuhora tubona izindi networking zitandukanye vamakungu kenshi mugabo koko namye mbona abantu bagira ibibazo bati twinjiye tukakreya iyo account biratunanira yego ibanga ririhe kugira ngo byorohe OK murakoze cyo kibazo gikomeye hambavu y'ivyo abarundi batari bake ntibakunda ibintu bibagorana gatoya kubera urumva baramenyereye yuko ariko mvuze bamwe baramenyereye yuko ibintu bagomba ibintu vyoroshe kimwe natangura avuga ntizabu ntiba imusozi ikibago aho bibagorera ndahazi n'ahantu habiri gusa ahantu habiri gusa kumbure kubera kimwe warubajije ubwa mbere avuga ati izi ntambamyi zo kuvuga ngo nta vy'iwacu bizima bihari ico naco maze guhura naco keshi kandi ngenda guhana naco ndiragwana naco kubera ko amaze kwishira mu ivyo bintu rero babonye n'akantu gatoye kabagoye aho kubaza cyangwa ngo vya bintu ni vya bintu nyene ngo vy'abarundi bene wacu bitagiraho bishika kumbe naho niyo batagomvye kubibaza kimwe ntidushobora kwemera yuko kuko ahantu bagorera ni habiri ni kuri username na ntuze na modopass modopass yes duhere kuri modopass modopass tudushaka kwemera ko dushiramo ka modopass kari faible
twatundi bo hackinga byoroshye bica bikunda ko baca binjira amakonti y'abantu bitagoranye ejo baca bagaruka kubatakumwikomo tugomba go dukingira amakonti y'abantu rero ni akantu koroshe dushaka gukoresha ko n'ubutwara yoroheje nandi hari ibindi bintu twashizemwo bituma biba ibindi bintu tubona byava bigorana rero ugomba gufata ijambo canke izina ryawe tanguza urudome rukuru wandike muri iryo zina ryawe cyaka jambo wahisemo canke indome gusa nta kibazo ubwo utanguza urudome rukuru hamukurikiza n'utudome duto duto hamurenze ko uduharuro runaka cekashi ndakunze kubwira abantu ni kugira ngo ntimuyibage ko abantu benshi baguma bibagira amamodo pass bashizemo bagacha batanga kuvuga ngo vya bintu ngo ntibikora kumbe nibo bibagiye modo pass cece abandi nabo gasanga ndababwiye nti fyonda kuri modo pass oublié c'est forgot password kugira ngo bakurungikire link kuri email yawe kuko irya email nta kintu dufasha nawe washira muri rusa na email iracakira mugabo iyo wibagiye modo pass birakugora ku restaurant gusubira kuyirekipera bigusaba yuko ushiramo email ikora hanyuma wabagiye modo pass yawe ugafyonda muri kuri forgot password bagaca guha link ugaca uronka umurongo wo gushiramo yindi nshasha yindi modo pass nshasha nico turondera email mugabo gusa nigihe hari abadafise ama email mu ndabwiye ntishiramo ikintu cyose gisa na email nyimba witwa kaje kurya gira nka kaje@gmail.com hama ugishire gutyo hama tuzohindura higiye bica bishika kibagira modo pass atarahindura iyo email nta kibazo aranyandikira nka admin akambwira email agomba gushiramo hama nkahindura iyo email yashizemo hanyuma nkamushiramo email imeze neza muri konte yiwe hanyuma akirestorera modo pass yiwe hariya ico nico bagomba kumenya yuko ugashiramo ende turuwa ntibikunda ugashiramo akantu kandi ntibikunda nk'izina gusa nk'izina ntibikunda canke nimero do telefone ntibikunda tugomba ibintu bivanganye kugira ngo n'umuntu ntava araba n'ingene uri kurayishiramo ejo azokwiba amafaranga yawe ejo uzocugaruka kutubwira ngo banyivye amahera hari ababazi bisi babwira ngo bambwiye ngo shango vya bintu ngo harimo abantu batwiba ngo ko amafaranga asaze yagabanutse avuganira abaneza yuko modo pass yawe uyicunze neza gusa mugabo hari nakandi ga problème technique kari kabaye au niveau de sommation ugasanga abiri by'ubuhinga ntiba vyoroshe habayemo n'akaherere na gatoyi karaparanganya ituntu hari gihe wasanga yaduze amafaranga basanga yaduze ku makonti cyane kuba investisseur kubahisemo yuko dufashanye igikorwa cyo kwegereza ibidandazwa abanyagihugu kuko tubaha 30% niyo bagaburana buri munsi tukadukoresha bwa bufindo bwo mu gatandatu regredo turu tugaca tubaha 30% kuba vyinjiye nicyo baca bagabana mugabo handi dushaka umuntu wari wese dushaka abantu badutera ama stress umuntu akazaramo 10000 ejo ngo ngeneye ko ukazava ngo gunyungu ngo ko zidakura ningoga none ahubwo nyene kuri ico abo genda mutanze umuco ukwiye muvuze ko umuntu ashiramo umutahe awushiramo gute biroroshe gushiramo umutahe kuko twabogururiye akabusyo bacishamwo mu mutahe gucishamwo umutahe muri ntuze plan twari dufise tavuga ati turagomba yuko nko mu mezi 2-3 uburundi bwose tuzoba twabukwije amadepo hose abantu bariko bararonka basumira bitabagoye turaharura turabona duti mu miliyarde 5 hagati ya 5 na 10 igihugu cyose turashobora kugikwiza mugabo dukoresha muri ya 1800 cyatuja kuntuze ku ba province gusa cyavuga rero duti mu Burundi dufise miliyoni zenga 14 reka dusipoze yuko haje miliyoni umwe gusa ukeinvestisa amafaranga ibihumbi 10 10000 umurundi akeinvestisa 10000 gusa 10 by'amarundi dufasha avuga ati twitege ko hazoboneka miliyoni bonyene kuko nari nabikoze par demande ku bari baminsavye kugira abantu nk'abashira bavuga ati natwe ntidufise umwanya wo kudandaza mugabo turipfuza natwe kubona amafaranga yacu atagumye yicaye ariko arakora kandi ariko aragira ikimazi abandi cyane bashiramo rero aho kabuso n'ubu karimo sinagahagaritse hanyuma urumva ku bantu miliyoni ko bavuga ati umiliyoni ushaka gushiramo amafaranga 10,000 tuza dukwije Burundi bwose izo si 10 miliyari ko uko agiye araboneka habonetse miliyoni zingahe twugurura deparie tuca twegeranya yandi yo gushiramwo ibidandazo twabonye yuko vraiment mu kanya gatoyi tuzatwakwiye Burundi bwose mugabo gikuba tubazo gitahungura
hari abaci bashira ngo buryarye batangura gupapura amafaranga abanyagihugu ngo kugira babereke ngo aho bagiye kuronka inyungu. None hari inyungu zikoroka ziba mu kirere umuntu afise amahera tujuru yakorera agomba kuba afise hava. Abandi nabo bagaca bagenda bapapura abanyagihugu ngo bazobaha akazi. Ahandi naho bakagenda babigisha ngo inyungu zirihuta. Umuntu ugasanga ashyize nk'amafaranga akibajyana kontra abanza gusinya imbere yuko indani ye hari agakontra k'agaparagrafe kamwe gutya avuga ati ndiyemeje kuzora ntora amafaranga yagiye aboneka kugeza ntore umutahe wanje n'inyungu ya 100%. Umbajije ngo ni ryari ngo ni ikinga kudabwiye naje naconze abasumyi babaye benshi bagasuma ari benshi 30% zizana amafaranga menshi mugaburana menshi babaye bakeye nyene ni makeye nyene. Sinzi urambajije ngo tudugirize inyungu none sije ndaziduze sije ziduza ni musume mudasumye ntibikunda. Mbona hari nabagiye kuntera ikibazo bamwe ndafuma ndababwira nti ni mu bwenda basubiza amafaranga yanyu mureke kuntera ibibazo ko ndumva yuko hari ivyo babigishije atari vyo. Kandi wewe iki kintu nerebe bisa nkaho umengo yaje iri hagati yizi ndandazwa ziri traditionnel canke za kera z'uburyo kama hamwe na network marketing zari zisanzwe. Ego nico bita marketing hybrid. Marketing hybrid ni urusukirane vya kama nivyo kubuhinga nkorana buhanga byose vyuzuzanye. C'est ça le marketing hybride. Ego. Ya numva ni marketing cyane nukwamamaza biciye mu ruvange guvyari bihari. Nkabwe bita umumeti mu kirundi babwita nguki umumeti avyawe n'umuzungu n'umwirabure sizi mu kirundi gere babita numva aracanze urukoba kuvuga ivyakama n'ivy'ubuhinga bwa none vyose biraca vyarahanye ari vyavuye mu buhinga bwa none vyinjiye mu vyakama n'ivyakama vyinjiye mu buhinga bwa none nico bita marketing hybrid. Umuntu donge aribaza ati none ati nkuru nziza Felicien yatubwiye no ufite aga telefone par exemple yo kwamamaza ibintu by'uruganda runaka canke bya magaze runaka hama abantu basumye ari benshi azojya menshi ikibazo rero nkuno munsi Jenny bazangira sinzi ko no bandi wa mbere yashizeho link canke na créer compte yagiye kuri Nereb ujye munsi dukora ikiganiro ca mbere ndayishira muri commentaire iyo nga ku Gaciro Media nyene abantu barayinjiye ko mbona ntawe kwinjiza amafaranga. Ikibazo y'amafaranga rero tuziwe turahiye ahubwo baza kumbwira ngo avahe iyo baza kumbaza atavahe tuzoyatorera he mbega yinjira gute. Ikintu cya mbere amandiko navuga wuguruye konte ico kirakwiye nturi wa mbere ariko nturi no mu bakure kuko hari abandi bakwitanga imbere yuko wewe tumenyana iki kinyamakuru cya Gaciro Media. Urabona ni duke mugabo turaza we wuguruye konte gusa biba bikwiye iyo ni intambuko ya mbere ku bantu tudakeneye kubashira amafaranga. Dukeneye abantu bagomba gushira amafaranga n'abantu bonyene batahura igikorwa turimo cyo kwegereza ibidandazwa abanyagihugu baronka basumira abonye nibo tugomba ko bashanga amafaranga bonyene vraiment wumva atari pre kuri kurudandazwa adafise impano y'urudandazo ntaza subire kuri rwara nambaza ngo shanga amafaranga gute vraiment ntitushaka abantu baza gutera ama stress cyo bazotubuza urugendo bazodufrena mu rugendo tofuma tugenda buke umuntu akaguma bandanya yipiga uko yahora mugabo tugashika turi kuri umurongo mwiza atabaza ku ruhande kudutera ibibazo muga nk'abadandaza cyo tuba tubabwira ati shira imitahe yanyu hamwe ugurura amadepo tugende dukeneye kwinjira mu vyanyu muga abanyagihugu baronke aho basumira udafise umwanya wo kubikurikirana yacisha muri platform hama tuvyikurikiranire washizemo udufaranga dufatika tukugura nk'ikimagaze runaka zana n'abakozi bene wanyu baba bafise ikibazo cyo kutagira akazi bazana tubaha akazi mugabo baze batazi ko bahawe akazi na mwene wabo ariko bahawe akazi na nishira mu gyantu bazavaca bakora nabi. Ariko Felicien gato uko navyumva nubundi abadandaza bayibasanzwe badandaza uretse ko mbona ko mengo byoca bibaha abakiriye benshi gusumba. Ego naho nariko ndaza ya mafaranga warubajije ati avahe kimwe biha abakiriya benshi gusumba kuko nubu basanzwe bafise uko bagira marketing
kandi usanga basohora amafaranga menshi ariko bariko bakoresha iyi tekinoloji yacu abantu bonyene bo bikwega kwegana kandi wenyene we yiprogramira aga pourcentage cyangwa udufaranga aba programa gute rero arashavuga ati abajewe ndandaje ibihumbi 100 nk'akarorero ndafise kwinyungu y'ibihumbi 10 ndafise inyungu y'ibihumbi 5 ndafise inyungu y'igihumbi ndafise inyungu y'amajana 5 kuko abantu ntibunguka kumwe. Par exemple ashobora nk'abamuzaniye abakiriye nk'ubu dufate ni umuntu anzaniye abakiriye bo donc bazana miliyoni ego akora karori ndashobora kubavuga nti okay je ku miliyoni nje ndabaha ibice bibiri ayo ni menshi bivanye n'ivyo udandaza nk'abantu b'ivyo kurya boce bahomba ayo nk'ibice nko mu za Uganda turafise abatanga 5% nunga i Burundi turafise abatanga 4% 3% ariko abo si nk'ivyo kurya nkarorero mu matelefone mu mpuzu nko mu miduga nko mu miduga ntiwotanga nka 2% ngo abantu babone ko hari motivation oya uraraba kuko ndamwe mu Uganda abantu bacuruza imiduga keshi batanga mu ma 10% 15% yego ariko kuri Amazon y'abanyamerika ni senye ewi anga ndiko ndaba mu Uganda menyereye nayimenyere gukorana n'abadandaza batari bake ko nkunda gushizaniye umuntu agura umuduga wa 10 miliyoni 10 z'amashiringi antuka nashobora kubura hagati ya 500 na 1 million y'amashiringi ama hari indi soko narose ry'ibijya biduga binini kimwe wasa kigugwa mu ma $80,000 ça $200,000 $300,000 aho nkasohoye nk'umuduga umwe nabanze ko office ni hagati ya $3,000 na $5,000 urumva aho ntiwoshira ko nka 2% 1% ngo nguronka abantu bavyijukira nico gituma ko mure muvuga ati umudandaza niwe ca yiprogramira ego kandi urumva ivyo babikora nk'abakomisiyoneri usanga abakomisiyoneri kwigira harya bakicarira gusa bakarindira umuntu kwaza ngo karibu mugabo ngaha nabanyagihugu bonyene bikwega kweganira kandi za bonus nibo baca bagenda bazigabanganira muri ico gihe rero abaguzi kuri uyo mudandaza baca benshi cyane urumva nk'akarovuga ati ku bihumbi 100 reka ndakubaze monsieur wowe udandaza nk'umuceri umuceri usanga wuguka hagati ya ikiro cyunguka hagati ya 150 na 300 francs bivanye naho ibotike iri ndakuzaniye umuntu atwara nk'ibiro nk'ijana uba wungutse amafaranga ashika nka 15,000 canke nka 30,000 akora karontanze wabura n'ifana y'igihumbi uma oya ikibazo bajije we uzireza nkunda afise nk'ubu dufate jewe ndamenye ko organize imanza namafise abantu bateka amabotike asuma abantu mu manza bamwe ariko barasuma kabwa nje nzo kwamanda kuzana bari abantu ubwo bura n'igihumbi mpamwe muri ivyo 30 agwagiyumba yabahaye make na karoro ntanze urumva nakantu katuma nguma mfise apeti yo kuguma ndakuzanira baba kiri shitse hariya mu mihana ngo avuga genda musumire kwa naka shitse hariya genda musumire kwa naka rero ayo mafaranga wewe niwe wiprograma nk'umudandaza dufate nko uvuze uti jewe ku bihumbi 100 ndunguka ibihumbi 5 jewe gutanga amajana 5 ntaco bintwaye yego ataya vraiment ntacambuza mu rudandazwa rwanje kandi ahubwo abakiriya bazoba beshi biyongere usange ndandaza vyinshi ko navuze kwibanga ryo kudandaza wunguka atari gusohora kunguka menshi ugasohora bike mu kiringo kirekire nukunguka make maho ugasohora ibintu vyinshi mu kiringo kigufi yego umaze kurabuta yaje ntaco yongera tarikangire amahigo yo kuduza abakiriya ucufata nk'iyo senkesa ukayagwiza n'ijana ukagabura n'ibihumbi 100 cubona utuzero virigire twa pourcentage ushira kuri konte yawe igero baje gusubira iwawe bakarekara ama bonus zabo baca logiciel system yacu ica iyakatamwo hamigaciya gabanganya ukugukurikira 15% acaja kuheje gusuma 10% acasubira kuri wa mudandaza kuko turamusaba yuko aje gukonfirma ko bamushoreye vy'ukuri abanza verify arabe ko bamushoreye ntihagira abantu bikikamukiza kubera bamaze kumenya ubuzanemi yawe bagaca binjizamwo ko bagushoreye barekarame bonus kandi batagushoreye
byumvikana donc yuko umudandaza cyangwa inshuro zibiri yungutse kubera bamuguriye ahubwo umudandaza yiza amafaranga mu nzira zitanu urana ubu umudandaza atuguriye magazine yiwe ntacaronka yego nimba gwaye canke bavyivye canke hari nk'ibindi bibazo bihari naje udandaza ni ngombwa inzara iramwica mugabo muri ariko arakwana nerebe yinjiza amafaranga mu nzirizi zitanu izo ni ziherero iya mbere arayivuze reka ndayisubiremwo iya mbere niyo kugurura konti nka kurya twatundi wari kurambaza ngo twazananye tumubonye kuri konti yawe ugurura konti ayo rero ni uburyo bwa twese atanumwe avuyemo nta n'umwana wawe wamugurira konti gacha winumira nta ngorane azokura afise ahahera kubera ko abazungu umuntu ashiritse imyaka 18 yafise amamiliyoni kuri konti natwe tugafite imyaka 18 mirongo tucipiga ati mbega ndahera aho ubuzima none wumva uzoronka uzogira ubuzima cyo kimwe n'urya afise ahahera nawe ukirondeza aho hera ntibikunda rero ukunda n'umwana wawe muraga ivyo biharuro vya konte yo muri Nerebe azogendera kura buke buke agende mu ishure yige mugabo hariya nawo muvyeyi gumukurikirana agakonte k'ingene kariko karakura ejo kumburusa usanga kagusahirije ugasanga akaminervare udukaye akaniforme cyangwa ukayagumizako ejo ugasanga yagwire mu misi runaka tutazi ivaye n'ingene abantu bavyakiriye ugasanga aravuyemo n'agaparcelle akuze afise uhumwereka ati ngaharya iwawe ni kuvuga cyugurura konte aho nyene uba wuguruye chaîne yo kwinjiza amafaranga hari amafaranga tubwiye ngo ushiremo eka we ugurura konte gusa ni kubuntu kandi ni kubuntu hama abandi bazokugurura mu nyuma bagenda batonda munsi yabaje ubwa mbere ntisimba n'ikibanza na kimwe kiri vide igenda iruzuza ibanza vyose itarenganije wowe wabuvuka nkari urazi wacu ukazokwite wakuriyeyo ukazokwitega yuko uzofita abagwiza tunga bogahe Bujumbura muzohurira he ariko mu systeme birashoboka ko mba ndiburaza cyandi cenda juru cenda handi hantu hose tuzi hakenye mu bibanza vy'igihugu bikenye muga nkugurura konte gusa ugasanga abadandaza Bujumbura abaguzi Bujumbura aguza tunga Bujumbura imashini baje mu nyuma yaje bagiye munsi yaje batatangura kuma 0,6% y'amafaranga yose bakoresheje kuri bonisi ya mudandaza yakoresheje niho rero mvuga nti kuri systeme niyo nkunda cyane rero kuko iyi ndisire yuko mudufashe bimwe byo mu myaka 3 myaka 5 kibe twavuga ubuheruka ndisire yuko umurundi wese kiretse wanyatagije ntiyobura 50,000 ku munsi ukabuzira ati naho uryama ziciye hagati ya 50,000 na 100,000 muri systeme ndakubwiye gusa kwa amafaranga agomba kuboneka ku munsi gabushomeri buca butangura kwigirwayo umujene acatangura kuronka bije aho babajene usanga atakaze bafise wowe batumye gukora erega nico shari cyo kutubona navuze nti abajene bose nibazi na 500,000 uca yaronka mu mwanya mutoyi oui ashatse ati je ndakeneye ubu mwaka uzuhere ninjiza 100,000 par jour canke ndakubwiye tuko turavuga harya navuze nti nibaze sinabivuze ntubutse Chaisaga sururimi rucishi nka kukararo. Muri ko radukurikira rero ku Gaciro Media. Iyo migwi y'abantu bose barimo. Abadandaza barimo, abafise amafaranga barimo, abasumyi barimo, bose barimo. Abakene barimo, bamayibobo barimo. Oya mwibarabara rya. Nta mayibobo barimo ko na internet azahugura. Aho ya none nk'ubu aje uravye uti ujya mayibobo je ngo ndamuhindurira ubuzima. Ugacumugururira konti. Cyangwa kaza ati yabimenye. Nta telefone fise nta telefone gato yafise urumva iyo nini ya nibindi bintu wowe ugacubwiye utereka ndakugururiye nta ngorane kuko niyo yoshika ari imbere agata y'amakode ko atabizi nta ngorane jewe nka admin apfa kumbwira amazina yiwe cyo ndamubona cyo ndamurokariza ko nayo ntishobora gutakara igihe cyose azozira azosanga afise konte yiwe none mbwira nka mayibo mukore ico kintu ukamugurira ikone gusa ugaca bigiye haje bigutwaye ahubwo au contraire mukore cyiza cyakazoza umuguriro kona cyagomba asubire igira imwe barabara gusega mugaje nzi neza turiko turasuma kwiyo konte mu misi mike izuba yinjiza amafaranga basi naho yoba 20 baba 30,000 ukabuze ko buri munsi ubu yafise kuri konte my friend ubuzima burashaka kubutangura kumure abakiri bato bamenyere bya digitalization bya internet bashaka kuvyumva no badandaza baravyumva
aha ikibazo dugifise n'abadandaza kuko maze kubona abadandaza benshi n'abantu batasomye yego barazi ubwenge vraiment kubuzima guharura amafaranga kuyinjiza ico gitumona n'ibibizo vyinshi byo mu gisagara ari byo abantu batasomye kubera ubu utasomye yirukana amafaranga kandi arayafata arayafata tu kuko avuga ati jewe mfume naho usanga na toilette yamenye imitemere upfe kuma amafaranga ndayividura ngine naguze icyakora mugabo twe twagiye mu ishuri batwigisha ngo bikokora ngo duhejeje amashure ngo tuba turi abantu bahamba urumva ivyo baruse kandi ivyo vyazananye muri bamukoroni kuko ico nitwa nkakanya nzogisigura duhereye hariya muri antiquité ingere ubuzima bwagiye burakurikirana naho tugeze uno musi udafise esprit de créativité nta kibanza ufise mwisi basipfa umuca mu nzira abandi baciye mugabo ukore n'abashinwa niko batanguye bakoresha ivy'abandi basubiramwe ivy'abandi bakoze hamwe no bava bashika kwemvanta ivy'iwabo nico gituma numva bakunda kubatwinga ngo bashira ngo barapirata sha nyimba ari umuntu akora ikintu do karita n'umushino uzugende ni buraya usanga ivy'abashinwa ndibuka umuzungu umwe yari karadandaza ibirato by'abashinwa en africain ngo ati ça c'est un produit chinois oui même pas conçu pour les africains urumva ukuntu politique y'umushinwa ko nimeze ubu ufise makeyi ntaguheba agukorera nyine duhwanye narya amafaranga ufise yabaye agukorera ibihwanye nayo amafaranga ufise menshi naho iriya bari abantu babagwiza tunga babakorera ibihwanye n'ivy'uburyo bwabo muga nta numwe basiga inyuma narigeze kugura agasahani k'umushinwa ndakagura nakaguze 2,000 ngaho mu buhonga nakorera mu buhonga ko nakorewe nije imyaka 3 ndakagura sha nashize ku bugari kariya kantu ko hasi kaduganye n'ubugari kaje kameneka kaduganye n'ubugari ndavuga ngo umushinwa nawe yubaho arazi business mbo urumva rero yanzira ya mbere tuvuga ya mudandaza niyo kugurura konti cyatangwa no abantu bava irya nino mu bihugu bitandukanye tuko turashikamwo bagenda batonda musi yiwe ni kuvuga ico gihe ayo mafaranga nawe azomushikira avuye muri ba bantu bavuye irya nino nuvuga naho yoba atuguriye magaze yiwe ibidandazwa amafaranga arabandanya akinjira inzira ya kabiri nawe birya adandaje tuharura ko nawe yakoze araronka 10% kuri bonisi yatanze tuwa nawe ivyo yishoreye araronka 15% kuri bonisi yatanze 4 arafise inshuti n'abagenzi nawe arashaka kubaha link bazikaza gushorera iwe cyangwa bakaguma gashorera n'ahandi cyangwa n'abadandaza barangurira mu Bushinwa muri Dubai arafise iyo linye yose nabahe link bugurure bakoresheje link y'inka kume twagira ku Gaciro Media none hatanguje kudufaranga hacataza aja ko 10% yo baranguriye hose cyangwa kuvyo baba basuna yo nizirigira kane inzira ya gatanu nirye yarasanzwe amenyereye kugura duka yiwe abaguzi baca babeshi baca mu rumbi ari beshi inyungu zikaba nyinshi nuvuga umuntu adafise umutahe atagize investissement canke atafise ibidanuzwa vyiwe nabo cenjiza mu nzira zitatu gusa kuri aya mafaranga azananye kugura konte ku mafaranga azanye no gutumira abandi inshuti n'abagenzi no ku mafaranga azananye no kuvyasumye ibindi bice bica bija ibice 30% bica bija kubashizemwe amafaranga kubavuga ati turafise amafaranga mugabo nta mwanya dufise kuja kurikirana urudandaza rwacu yego avuga ati rero reka tudandaze duciye muri Nerebe ushaka kudandaza uciye kuri Nerebe bashiranga amafaranga yawe mugabo suwari we wese tushaka abantu baza kudutera amastress nubwo bagushaka amafaranga tubanza kuganira neza kamaze gatahura system neza nyene imeze akumva yuko inyungu ziwe zidakoroka zivuye mu kirere kandi azironka ku munsi ziba nyinshi azironka ku munsi bivuze ko no munsi yabo mudandaza cyangwa uwo munyamutaye anyaruke kubu dufate abantu nuko utaraba muri groupe irusange turimwo turafise mwafisemwo imitaye mito bagerageje kubiraba ubu mafaranga binjiza ava mu bindi bihugu bitandukanye mugabo bagura duke mugabo gasanga twinji ko nga mu Burundi ntibarabeshi basuma buri munsi mugabo nta munsi uhera batarose na duke mugabo gatoya mu minsi heze ahubwo ngira ni kuva za 2020 abantu ba mining ikintu citwa P
ariko baba bagifise ko mwizere ko ikizere ko umunsi umwe gizozana amafaranga bitari birantweza vraiment niyo turavyumvise ko bavuga birantweza gose ariko kandi ku rundi ruhande kuja gucreatinga konte muri Nerebe hakiri kare nunda zoza yaratevye kuza kare ari kuza kare nuko uronka abantu benshi n'ingoga imashini ishira musi yawe ugatangura kwinjiza amafaranga hakiri kare ariko no kuza watevye nta ngorane mugabo uza waratevye kwinjiza amafaranga urabona nk'ubu nari nahaye uburundi amezi 3 ko mba nahejeje ko abarundi bose bamaze guherera muri system kugira ngo cenja mu bindi bihugu navyo mugu maze amezi 5 rero ngo have nahura ibindi bihugu biriko birabinsaba bivuze ko abarundi bariko barasamara ndahura abandi bo mu bindi bihugu ariko barabinsaba bavyikorera hama abarundi bazoza mu nyuma babaha amafaranga aribo bariko baha amafaranga kuko narashaka ko abarundi aribo baza ubwa mbere hanyuma abandi banyamahanga nabo bace baza mu nyuma badusugumira ifaranga ngaha mugabo nk'ubu batevye kugwa nkahura abandi bo mu bindi bihugu bakinjiramo amafaranga acaja muri biriya bindi bihugu kuko wabusumye uca usanga bagiye munsi yaba abandi bo mu bindi bihugu za pourcentage bari kuduha cyazije hariya niyo perte tuca tugira mugo urabona ndiko ndabona yuko umuvuduko bariko baraza ko uri kuraza mugabo nanje nk'umudandaza ndiha website ndayiriha buri kwezi facture bayimpa buri kwezi ndiha ntubone ngo sindabarisha ndiha amafaranga menshi mu ntuze kuri hosting za domain name n'ibindi vyinshi kuko buri kibanza cyose ndakiriya kandi ubu ndiko ndihira ibibanza biri vide bitarimwe abantu urumva mba mpomvye buri kwezi amuha amafacture rero mba mpomvye nico gituma mvuga nti quand mu kiringo cy'ukwezi kambwire amezi 6 amezi 6 akwiye abarundi bataravyumva vraiment ntazoba ari jewe kora nifuza ko abandi bo mu bindi bihugu bose baduha amafaranga akinjira mu gihugu mugabo no munsi tuca turisika yuko ejo uzosanga ahubwo abarundi ari bariko baraha amafaranga abandi bo mu bindi bihugu ni jewe imbere ko turangiza gatoya yego ama banki yego ama microfinance n'aya ma systeme ya telecommunication yego birakushoboka ko mukorana cyane ahubwo niwe twaba ko dukorana rero akarorero ofete imvuzi ivyo kugira ngo wa muntu ashaka kurotira amafaranga yego ashaka kuyarotira nka gute tubona bari mikashi bagira donc ara hari hose kimwe cyo gutahura twege nta monnaie electronique dufise oya nta monnaie electronique dufise tuca dukorana n'aba bahari yego zari mikashi urazi iyo nza kubitora yego nashaka ko mikashi ikora mu isi hose cha bari kumpemba kwe naragiragaje uburyo bwose bushoboka sanga ntibikunda canja muri za MTN hariya mu za Uganda ko zikorera mu bihugu bitandukanye naho nyine sanga ntibikunda nja mu madolari sanga ivyo vyotuma mugacamura n'ikibazo cyaba badandaza batamenyera amadolari burya amadolari azi abantu aba banini bani badandaza bayakoresha kabaca imvire mu gihugu iki ibatubwiye ngo dushiriye muri monero card yiwacu ikindi gihugu ngo dushiriye muri monero card ntibitahura mugabo mwebwe mwavuze ko Nerebe yanyu iri muri wore wese niho havuye rero ubuhinga bwo gukoresha amanota ku buryo umuntu igihugu cyose arimwo abona amahera yiwabo nahandi ho nari nagomba ko imikashi vraiment canke nk'ibanko buyi note hayi note ikora mu isi yose muganda korwa bushakashatsi bwose buranga mugabo n'ubu sindaheza ndashobora n'ubu kubada yarabire vyogenda kirakiraza gutsinda okay mu buryo buri lokale mareyo ngahi wacu birakunda ko mugira na mapartenariat nayo mabanki n'ibike ahubwo nivyo dushaka turamaze kuronka nka ikode nasanze bafise burya technology nkiyo tugo turakoresha yego mugabo ntituraheza ku negoce hari mikashi tuvuganye aho tugeze hose bashobora ko abantu birotirira bakoresheje imikashi inoti uko nyene rero basingoma ngo dukoreshe ubuhinga bumwe kuko hari abakoresha imikashi hari abandi bakoresha inoti bakoresha kashitere ni ukuvuga abantu bose bafise monnaie electronique turashobora guhana imirongo abantu bakeneye kugira amarotere kuko ntidukeneye abantu bagumaza kudutera uruhundaganga ku mabiro nibaje kuyarutira mu mabanki nayo
cyangwa kuba uburyo bundi busanzwe bumenyerewe umuntu akeneye kuyirungikira kuri konti ya banki ubwo n'uburenganzira bwiwe akeneye kuyarutira aciye kuri mone elegitoronike ubwo n'uburenganzira bwiwe ubu buhinga bwose bwemewe mu gihugu nibwo tuge tuzokorana hari ahantu hari the methods of payment aho ntiturahakitiva kubera tutaraheza kuvugana n'abantu ze n'abakoresha system ego ariko nk'igihe botwemerera tugakorana biba vyiza cyane nabo nyine bari ko barunguka clientele na ntuze na movement n'amamuvuma bari ko bakorera ego abaro turabatera kamo yuko tubituye boraba uko turiko turakora hanyuma bagaheza tugakorana haro n'abandi ntera kamo gakomeye leta guverinoma umuvyeyi ego umuvyeyi wacu atwumviriza rabe iyi programme yacu ingene imeze ivyizi izozana mu gihugu ivyizofasha igihugu n'umuntu umurundi canke n'aba mu gihugu cacu ku giti cyabo umumwe babirabe aho babonye utunenge badufashe kudukosora mugabo aho naho babona bimeze neza cyari twaje gukosora to tunenge tubandanye hanyuma badufashe abanyagihugu bose bamenye programme hama bihitiremo gukorana natwe cyangwa kudakorana natwe mugabo atanumwe atawuvuga ngo ntiyaborose iyi message hari abantu zamva ariko hari nk'umuntu abibwiye ndi mu Bugande nabashika bangahe uno munsi babonye rero ingene biriko birahitinga biduga ngo shangwa ntiyabidusiguriye neza ngo ntiyabidusiguriye neza ngo ibi bintu ndabwira ntoya n'ubundi turashika kure ntacyo kariho ngo ya ngo shango irya minsi yose ngo birize bigera ngaha ngo hari indi ntambwe bimaze gutera nta kundi rero ndashaka yuko atamurundi yovuga yuko atabimenye kandi namwe ndabashima uko muriko murabimenyekanisha kaca ntera kamo ibi bigo vya leta n'ibindi bigo vy'ama ONG n'ibindi bifata mu mugongo ugwaruka yego hariho ibigo usanga biha amafaranga ugwaruka ngo nuko bari hamwe mugabo adafise uburambe bw'ama business kandi urumva bagomba kugerageza kugira ngo umurundi wose urazi ko Soronke sasa yivuze ngo buri muntu wose uronke icyo ufungura na buri mufuko wose uronke agafaranga yaganya n'umufuko utagira amafaranga urasonza ukakoma induru rero kugira ivyo bishoboke nuko twiga ingere duhinyanyura mugumva barabikora bakabaha amafaranga mugo gasanga bahombeje kubera iki nta burambe naje harabashika nka 10 nabangaye nta amafaranga bose barahombeje kuko nta burambe bwo muri business baba bafise rero turavye tugahinyanya tugafata umurongo nk'akaroro twavuga ati turakeneye ko abantu bose baronka basumira gasa dufate nk'akaroro nka Fonike ubona ko igenda iha amafaranga na karoro ntanze ariko urazi ko naza page zihari n'ibindi bigo numva na karoro ntanze tufate nka Fonike ikavuga ati tuha amafaranga menga babaha miliyoni 10 kuri buri mutumba kayisanga umusaruro ntiri kuraza ko twawushaka reka tuvuye ruti okay reka duhere mu byo kurya nk'abantu bagaca baronka basumira kuri system urumva ko n'ababana bahariya mwibarabara nabo nyine bashaka kuronka ayo mahigwe kuko nta udasuma duca dushira kuri plan bagaca baza abantu gusumira muri ya magasin Fonike ego Fonike yashiramwe amafaranga ibicije muri ya makoperative katuzite buri koperative irafise magasin y'ivyo kurya yayo twe twacaro dukorana kubu ubuhinga muri system nukuvuga muri magasin barunguka kandi na Fonike iguma ibona ya mafaranga yayo hanyuma n'ababandi b'abashomeri batashe gushikirwa na ya mafaranga tukaje duhurira muri system kubera amafaranga yavuye kuri babandi basuma cha duhurira n'abandi batarose amahirwe yo kuronka ya mafaranga ya Fonike cha duhurira muri systeme ya Nelebe kuri abanyagihugu barose aho basumira hanyuma katufara ruti aba bantu rero kugira ngo bikunde ababonabo aya makoperative afise aya mamagaze irya nino mu gihugu ku mitumba nayo arakeneye aho agira approvisionner arangurira tukatura ya makoperative nayo arima bamwe vya bindi bigo vyose bitanga amafaranga mu burimyi bagaca babafinansa bagaca baronka aho bashorera wa mwimbo wabo ikiba ntuze chaîne de valeur twe twagaratwiga chaîne de valeur kandi ya mafaranga igihugu kica kiguma kiyabona
kiguma kiyabona mugabo umuntu umuhaye ati wewe ufise projet ya ndafise projet yo gusudira cyagenda hariya mu quartier akagura nk'utwuma tw'agasudira ukazobona ejo yarahomvye kubera iki ntafise appui ikintu kimufasha kugira marketing hadiya niho bomokera biruka vraiment gata business kubera iki amabezwa aguma ari menshi kuri ikibanza bakoreramwo kuriha ivyo abiriwe barakora kubariha n'utundi ariko kandi uramaze kubona yuko mu Burundi umuntu abantu bategekanya imitahe yo kudandaza ariko batigera bategekanya ayo kumenyekanisha ivyo bidandazo naho hari ikibazo udashobora gas uko batabishaka birazimvye mbe nka yama communique aca ku radio urazingena zimvye wibaza ariho amafaranga ngana gute barabishaka nta mudandaza numwe atipfuza abo mugira marketing ico gituma nubu nahoja kuri bata usanga hari babahungu bacu bihagarara yaje bavuga ngo karibu bamwe baba komisioneri razi ko igihugu kitabemera neza nico gituma bari harya ugira ngo hari bidandazo bafise bakoka abantu babajana ku bafise ibidandazo no kuvuga umuntu wese umudandaza arakeneye ikintu kimukorera marketing mugabe ikibazo birazimvye mugabo no munsi tubazaniye ubu buhinga rero urumva ntibisubira kubazimba kandi abonyene baharonkera akandi kunguko ko kwinjira mu muryango wacu wagutse mpuzamahanga bakinjiza amafaranga irya nino mu bihugu bitandukanye ya mafaranga y'ama marketing usanga atacho akibabwiye kandi abantu bari ko barakwega nabonye baje kubashorera ego je baza yuko ngira ngo mutanze umuco ku bintu byinshi bitandukanye hariho tubazo nanditse bari bambajije utashogira mbere ko dusozera kibazo kiba cha password nacishuye hariho abambajije ikintu cy'ama presentation kugira ngo aho batatahura hose bashobora gitahura turi ngaha ngo tumenyekanishe ibi bikorwa vyacu murundi wese ashobora kubimenya twaciriwe gatoya ni na programme y'amatora tubanza kubihagarika ariko inyuma y'amatora turagomba kugira presentation nini ya cyane abantu bashobore gutumirana tuzobibamenyesha haba ama groupe kumburengera umuntu ashobora no guca no ngaha mukashaka kudushirira ko kunuze ku mbuga zacu hanyuma bakabimenya ari beshi izo presentation zizobera ahanyene mu gisagara cya Bujumbura muri centre ville ariko kandi ubushize mwaheruka Muyinga sinzi ko ndari ivyo byabajanye oya ahantu hose badutumiye cyari ishure mpuzamahanga cyo gitobara twakoresha icyongereza ni ishure mpuzamahanga n'abagomba kumenya iyi programme kandi ndabatera n'intege muze muragerageza vraiment mujane abana banyu ku mashure yigisha ku rwego mpuzamahanga ni ishure bita Millennium International Academy nongaha muri centre ville nyuma Berberi hari ni ishure ryigisha neza narashimye gose barya abana nabasanze bari muri environnement mpuzamahanga ku mashure mbona mu bindi bihugu vraiment bari kuri standard ya mpuzamahanga rero umuvyeyi yabishoboye ndamutera kamo kuzojana umwana wiwe kuri iryo shure hariya bari mu bintu bari muri secondaire na entrepreneur nasanze iri ku rwego rumeze neza ahangaha inyuma ya BRB bafise amashuri mato primaire na nursery muze ya sinzi mu kirundi ngene babivuga maternelle mugabe cyo sikirundi nize voilà nizo bafise ngaho ndabateye intege gutegura kazoza kabana babo ababishoboye yabishoboye bose rero presentation zigomba kuba tuzobarondera ikibanza cyagutse ngaha muri centre ville dushobore kubasigurira neza babitahure mugabo murazi kwibanza bizimvye nitwanda twikokora tukarondera ikibanza ndetse tubure abacicaramo kabisa baje kubikurikirana ikindi naco bari basavye bati ntaworiha ibidandazwa akoresheje Nereb oya muri aka kanya no kurindira kuko no gukoresha uburyo busanzwe buzwi na leta n'igihugu nta monnaie électronique twe dufise yego nta monnaie électronique dufise gusa mugabo tumaze kugiranira partenariat na Zalimikashe sa inoti n'abandi umuntu ashaka kwidoraguza agiye kumudandaza ashaka kwakiriza monnaie électronique nta ngorane kandi narumvise nyimba amatwa asumira yuko BRB yo birikira korera ku kintu nk'icyo cyo gukoresha cyo kudigitaliza systeme z'amabanki systeme z'amabanki
rero ivyo bibazo byose n'ibindi bataratubaza nyakubahwa homme de changement bashaka kuzobibariza muri ntuze muri sare kuko hari nabo mpora mbona bataramenya ingene barekarama amabonisi ingene bagiye gusuma barekarama amabonisi zabo ingene baraba ubutunzi bagezeko ivyo byose nico twita dashboard bataramenya ko exploiter dashboard yacu ivyo byose tugomba ko tu expose bakabiraba bakayibona hanyuma bagaheza bakabona ingene bazohora babikoresha nanone mugabo ndashima barundi bataye guca ubwenge umaze ko n'umurundi umaze kumwigisha online turafise n'abahari ya ruguru mu misozi bamaze kugurura amakonte umuntu ushaka kumwigisha ku murongo ati gira gucyafyo ndaha gira screenshot tukabona screenshot turayigize turiko turaza mu minsi mikeyi uzosanga twashitse ku ntambwe ishimishije murakoze ndateye intege n'amabanke ugwaruka rwacu turashaka gukorana turafise n'ayandi maprojet aherekeza iyi kugira kuko urumva nta mafaranga turiko turinjiza mu hakanya ushaka kuriha ayo masysteme yose turafise n'amaprojet ayiherekeza amaprojet yandi turiko turakora ayiherekeza ejo banke turiko turakorana iduteye intege y'amafaranga yacu turiko turakora mu yandi maprojet tuyacisha mu mabanke yayo ejo bakaduha credit bakatwongereza umutahe bariko baratuma dushika n'ingoga muri vya bihe dushaka ko abarundi bashikamwo na Afrika yose turaba panafricanist tugomba kwitaho igihugu cyacu hamace twitaho n'ibindi bihugu bibanyi vya Afrika byose uzosanga twahise kuco dushaka nakuri nuko monsieur Felicien Nkurunziza ndabashimiye kuri izi sikuru zose muhaye abarundi n'abarundi kazi je nibaza yuko utazobikurikira ntazovuye ngute ntiyabimenye oya nukuri mu mwaka umwe gusa ndeke n'ijya myaka 3 navuze mu mwaka umwe gusa jewe nyimba barundi bonyemerera tugakora none ko atamahera ndabaka harundi akamahera kiretse umudandaza avuga ati nari ndashaka kudandaza negereze ibidandazwa nanuze na abaguzi muri ico gihe naho nugushaka kwiwe kuko yabonye inyungu ziwe nk'umudandaza nta mahera twaka abanyagihugu nibugurura amakonte gusa mu mwaka umwe turabe yuko bahasi nuwabuze yoronka akadimira buri munsi akaronka akadimira nuko turagushimiye twongera dushimira n'abafashe umwanya bazikurikira jeza ati kuvyumva ni vyiza ariko bizoba vyiza cyane nimwakora bimwumvise imana ibahezagire naho utaha bye bye. Merci.